hari neza na neza igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo zuzuye igihe Maître Evrard Giswaswa arongoye ishirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu mu ndege Air Burundi akaba yahora arongoye n'igisagara ca Bujumbura yamenyeshwa ko ahagaritswe amaze amasaha 6 yumvirizwa n'umugwi uheruka gushirwaho ngo tohoze kuvya wa muriro waturira ugatongora isoko nkuru ya Bujumbura. Yagirizwa ivyaha bitatu kuba ngo yaragize uruhara mu itunganywa rimwe igipfungu y'isoko nkuru ya Bujumbura, kuba ngo yaratoye inyungu zitarekuwe n'amategeko, ubwanyuma nakaba yagirizwa kuba yaratoje amafaranga y'umurengera adategekanijwe n'amategeko, ico bita concussion mu gifaransa. Ivyo vyaha uko ari bitatu bitegekanijwe mu gitabo mpana vyaha ca kabiri mu ngingo zaco z'amajana 430, amajana 437 n'amajana 440. Mu gihe yoramuka yagirwa n'icaha, Maître Evrard Giswaswa azohanishwa umunyororo w'imyaka irenga 5. Evrard Giswaswa mu bihe bisanzwe yategeza kuronswa ico bita privilège de juridiction mu gifaransa, no kuvuga ko yari gutumwa ko muri sentare yo hejuru yumviriza abanyecubahiro kubera icubahiro afise, ariko siko vyagenze naho ngo yagumya bisaba kuko bya mugwi wamufunze ari umugwi washizweho mu bihe bidasanzwe. Mushiki we yari ngaho ku ngoro y'ubutungane, amarira yamurenze araturikisha kurira akayamushize mu biganza vy'Imana. Yo, uragiye uri bwabo gasa. Yo, uragiye mwana.